ibaze equipe twa Atletico Madrid umunota 45 gitsindo umunota 70 gitsindo ibitsindo bibiri ba equipe twa Atletico Madrid gushika ku munota 70 yari maze kuba ibiterekamo ndimo kwiyumvira equipe twa Atletico Madrid dusigaye dufise muri kino gihe itari capable yo kudefenda ibitsindo bibiri sinze mu minota 70 hasigaye iminota 20 ngo match irangire bari muhira mu gihe tuzi ko equipe twa Atletico Madrid ubusanzwe karite yabo ni gutsinda igitsindo kimwe ku munota wa mbere bafise ko defenda match karangira udasuye kandi kugi gombora ongiramo kandi ko match ya nimugoroba yari match yabo ya konta mu bijanye no kurondera uburyo botahukana igikombe ca La Liga na cyane cyane ko bari basanzwe bazi neza ko arico ikombe gisa nko reka basigaranye gikomeye gisa nkaho gikomeye basigaranye bafise amahirwe yo gitahukana ko muri Ligue des Champions ivya Real Madrid yari maze kuba ibasezerera ugacumwira kuri equipe twa Atletico Madrid ku munota 70 utsinze igitsindo wa 72 kugomba igitsindo uwa 78 bakugomba icya kabiri babiri kubindi mwiyumvire Barcelona yatsinze ibitsina bigera kuri 4 icambere kuri 72 icakabiri kuri 78 ibindi bitsindo bibiri vyatsinze ku munota 92 no ku munota 98 bivuze ngo Barcelona bujya yatsindamwo itsinze hagati ibitsindo bibiri batsinze hacamwe kare y'iminota igera kuri 6 Barcelona basuye kandi kubona ikindi gitsindo kandi uyu mugabo yitwa Diego Pablo Simeone nimugoroba Afrika yamurushije kiko twisunze bino birazaje Simeone bwana Mike ikintu kimwe gihari coco twokwemeranya Simeone ndamubona nk'aba Unai Simeone afise Nivyo yaba Unai kuko numumenyereza dufise capacité canke Simeone je ndamwagiriza niki bari bwigire bona Simeone kuva umumenya afise effective nkina afise no munsi ngabo je Simeone je wana shaka na equipe kuva mbona rwa rori afise equipe nkya Atletico Madrid kuri match jengira ndabahumurize yuko ndumuna pinga Simeone ariko kuri match nacu ndamwagiriza ndabisigura nimba utamwagiriza gukora mu Julian Alvarez ndaje ndabisigura twumve ndaje ndabisigura ndakwereka gituma umugabo witwa Diego Pablo Simeone ku munsi w'ejo ndamwagiriza Doma par mbere uko ninja muri match abantu babanze bibuke iyi match ico yarivuze mu mateka ya equipe ya Barcelona no mu mateka ya Atletico Madrid mwibuke ngo imyaka irenga 10 Atletico Madrid azi gutsindira Barcelona ku kibuga cyayo barabikoze mu mpera z'umwaka wa 2024 Barcelona baca barakoroka va mu kibanza cya mbere bakorokera mu cya gatatu muravyibuka ko kimwe mu bintu cyatumye abafana ba Barcelona ndetse na equipe ubwayo baja kujya iminsi mikuru irangiza umwaka n'itangura umwaka bamerewe nabi nimako bari batanguye sezo bameze neza mugabo mu mpera z'umwaka igice cya mbere cyazogiye kurangira Atletico bakorera ibidakogwa reka ndayivuga uko bisanga mu kanca gatatu noneho babakuyeho rokoro y'imyaka irenga 10 equipe kuko Diego Pablo Simeone kuvashika kwa Atletico ntiyarazi gutsindira Barcelona ku kibuga cyayo mugivye agenda bikoze nuvuga ngo Barcelona batitaye kubigiye bitandukanye wibuke n'ikindi kintu gikomeye buriya Barcelona batsinzwe match bakinyura urukino rwiza uribuka ko ari na Pedri Gonzalez yatoye ngo mu match kiriyagi bivuze ngo Barcelona bari batanze buri kimwe cyose ariko birangira batsinzwe match niyo match je nabonye Rafinha na Pedri ubona ko baje no mwitangaza makuru ukabona ngo tubabajwe n'inguvu twatanze ariko tugatsindwa muyandi majambo byari bitawuritse ko bo kwakira gutsindwa bakinye nabi mugabo bakinye match nkijya gutsindwa muri bwa ko twabwirije ati bigenda gute equipe kine match nk'imugabo itsindwa rero iyo ni rokor bwa mbere bakuyeho ngarutse kwa Barcelona nabo baje bafise rokor bagomba gukuraho kwikura inyuma Atletico Madrid kabiri rokori ikomeye nk'iyo Atletico Madrid yakuyeho ikomeye yo kwitwa ngo amazigiye badatsindwa nabo baje baba equipe ya mbere muri no sezo isindiye equipe ya Atletico Madrid ku kibuga cyayo kandi bayikore nka kwa kundi vyagenda wibuke ko Atletico Madrid yabatsinze mu minota y'inyongera Alexander Sorloth abasereburira ko imbere y'abafana raba igisindo Lamine Yamal yaje gutsinda nico Ferran Torres yaciye atsinda bagiye guserebura imbere y'abafana barerekana ati nitwe equipe dutsindiye Atletico Madrid ku kibuga cyayo ino sezo muri La Liga iyo abariro koro bakuyeho yari ata equipe nimwe yari ifise yo kwitsindiraho muri ino sezo bivuze ngo cabaye kimwe ku kindi haruhande y'amanota 3 Atletico Madrid yaronse mu rukino rwa mbere yakuyeho agahigo haruhande y'amanota 3 Barcelona yaronse muri runo rukino yakuyeho agahigo reka roja niyizire twinjiye muri match igituma mvuga ko umugabo witwa Diego Pablo Simeone atacho ndamwagiriza muribuka ko ku munsi wa gatanu turiko turagaruka kuri rukino twavuze ati buriya Diego Simeone agiye gukina urukino rwoye jewe do mapara nana bivuze ati agatsinda runo rukino bace bashaka bamuha igikombe
ndavye muri condition cyangwa se ibihe yagiye gukina mu ino match arimo yari equipe ifise abakinyi benshi bari kuri risk yo kuba suspend mu rukino rukurikira mu Orange carton jaune. Yari equipe ifise abakinyi benshi bari incertain, sivyo? Hayo Mari incertain na Julian Alvarez ni arimo. Bari incertain yari Rodrigo de Paul na Mandava. Ya Rodrigo de Paul Mandava. Ariko bose bagaragaye batangwe mu kibuga. Uce wongera ko ikindi kintu gikomeye cyane buriya cyatsindije equipe ya Atletico Madrid. Diego Pablo Simeone kudo chapeau messieurs. Inyuma y'urukino inkino zirabandanya za equipe. Julian Alvarez yarafise 20 minutes ku munsi wa gatatu agarutse gukina ku munsi w'Imana na equipe ya Barcelona yakinye ku munsi wa kabiri iminota 90 match yoroshe imbere ya Benfica bayitsinda borohewe kocha ko remplacement. Jewe kintu mvuga Diego Simeone ku munsi wejo yakoze remplacement atateguye bivanye no mu ruwa bakinyi we bari bafise. Wowe ariko Julian Alvarez kuri minota ariko ivyo yarabizi yagomba kubitegura. Yagomba gutegura Carlos Strategumije Jude Bellingham muri match yakinye 20 minutes. Kubera kene match ya Villarreal reka musatsi Eregiriya match kuri Real Madrid yari gufa no gukira. None se kwa Diego Simeone watsinze igitsindo. Coach wa Barcelona koze remplacement ronse igitsindo cya kabiri. Abakinyi bawe bararushe tife kwa. Erega iyi match n'ubwo Atletico Madrid yari kuba ikirondera intsinzi. Hariho remplacement bari oblige gukora kuko nk'ubu dufata karuri. Umugabo yitwa Renildo Mandava yatswe gufira mu kibuga kocha yabuze shwa. Sino Renildo Mandava reka ndagwa karuri. Nimbona musi yari solution umugabo yitwa Diego Simeone yaronse tuvyemeranye defensivement. Uno musi no kinisha rino canke Garane nziko ngiye guhura na Rodrigo canke na Yamar fise Renildo Mandava. Ya Mandava ari fort defensivement cyane. Mandava arahari mugabo yasohotse kuri match ya Real Madrid yasohotse kuri match ya Madrid bwata azari incertain kandi muri match sinko mwabaye ni minota 45 ya mbere yaheze ubona ko Renildo Mandava umwanya n'umwanya akenera remplacement mugabo Diego Simeone ajya umutima amenye. Les pièces maîtresses rero za equipe ya Atletico Madrid inyuma y'urukino ubuzima burabandanya. Inyuma y'ubuzima urukino ni ruzobandanya kuri Atletico Madrid dafise Do Paulo artiste w'urukino ndetse na Julian Alvarez. Ariko inyuma tuvuga ngo inyuma y'urukino ubuzima burabandanya. Bugomba kubandanya. Ni inyuma yo kubura igikombe bugomba kubandanya. Mugabo nyamukuru niki? Gwanira igikombe kukura cyane muri course titre. Hazard tuvugana ukuri. Hazard na kimwe twemeranya ku mugabo yatsinze ibitsindo biri ara 70 minutes ku kibuga cyawe. Je nimba twaravye match ugatakaza urukino kuri Diego Pablo Simeone. Ngo ni motif y'urukino ngo rukurikirana ikintu cyambere. Turemeranya ko Barcelona par rapport ya match bari bamaze igihe bakina canke yo bakiye match ari. Ku munsi w'ejo ntibakiye nabi. Ugereranije na match ari bakinye batsinzwe. Bakinye match bari bazi imisi bakina imbere ya bakinye na bien sûr bari ko bakina na equipe. Davida Pedro mu ijoro ryake. Mubira na Mini Yamare mu ijoro ryake na Rafinha. Ikibazo je kingaruka muri. Ni yabonye Yamare canke yamuhayagize mbere uko atsinda kijya gitsinda. Ikibazo kingaruka mo jewe ni kino. Uri Atletico Madrid na Simeone mushaka igikombe nta equipe izo kwigera ugira umukinyi w'imiliyoni 100. Imuzanye nk'igishusho canke ngo baze kuvuga ngo tuje kugwana na za Getafe. Uzana umukinyi miliyoni je kuri rivaliza na equipe itunze Vini, equipe itunze Rafinha, itunze ba Yamare. Nawe ukagomba kuba equipe nkuru nk'izindi. Tuje mu rukino uri kukina na equipe muhanganiye igikombe. Ikigutsindwa ugomba kwisanga muri danger. Antoine Griezmann umupira ariko arakina twese twabona. None chifa. Erega yabaye oblige akonyene ukoze. Griezmann wo umwibuka Griezmann twabonye kuri match ya Real Madrid. Ntiyamusoye muri match. Nabana Griezmann twabonye ku munsi we. Ruvuga ngo ni Griezmann avaria kocha nawe yabaye mubi. Ari oblige gusora umukinyi. Bisaba ko kingira kinya 7 minutes akareka Griezmann kandi Griezmann match yamunanye. Aza ndaguha ikibazo kimwe. Erega context y'umuruho yatumye Diego Simeone akora remplacement. Tutari ko turatahurana ni he. Ariko urakora remplacement mutateguye kubera iki? Nico bira context equipe kirimo. Si excuse kubera ko Real Madrid bari suspend. Iyo je nabwo negera excuse. Jose okay. Wowe wakina na Barcelona ugatanguza Jose Maria Jimenez hanze. Azadi ikibazo ni Jose Maria Jimenez imbere ya Real Madrid. Iyo je nabwo negera excuse. Azadi ikibazo ni kimwe. Iyo nabwo negera excuse yuko match abakinyi bari barushe. Amumenyereza kanaka ni wagira ingene yarinye equipe yiwe. Presque match zose gezar zihari abakinyi bari barushe. Azadi umumenyereza utararusha hari. Azadi no muzi turazi ngo Clément Rengre no defenseur yamaze gutora Nivyo bien sûr na DG technique ni turiko turabona muri Rengre. Mugabo muri marquage kuruhurira nguvu nyinshi mu defense ni Jose Maria Jimenez. Ni Jose Maria Jimenez. Mugabo kuruhurira Jimenez ukinjiza Robinho Norma. Nivyo abari gitaka muga nta kiba gipfuye kinini. Bitandukanye no kumva ngo mu minota 60 ndakuramo Julian Alvarez Griezmann asigaye mataki ariko arampa Alvarez yari nabo mwiza. Griezmann mwiza ubona Alvarez ahari nagarutse. Uri oblige gumizamo Griezmann match yananiyo so Alvarez kubera ki afise 120 minutes avec les critiques.
watanguje Jose Maria Jimenez yanze avec les critiques watanguje muri equipe ya umugabo zimeze gute kuvuga ngo ikintu cambere coco umugabo witwa Simeone yatanguje equipe atateza gutanguza kuko turavyemeranye ikosa ririwe rega none yico umukinyi kubera match imwe koma haza yishende ibi bihe equipe yari yose yavyisanga igafata risk prise mes chers amis tuvyumvikane iyi match Atletico Madrid bari bagiye gukina ni abaganisha gikombe cyangwa nabaganisha gikombe iyi ni finale hagati ya Cholo na Carlos hagati ya Cholo yanditse ko Atletico Madrid hagati ya Cholo na Ancelotti ninde mugabo yabwiriza gukingira equipe yo gusumba yundi aho ya pas des excuses kumbwira ngo ya pas des excuses kumbwira ngo abakinyi batanguje hanze twemeranye Atletico muri course au titre cyane muri course au titre Berandre ninde yatanguje hanze ko do Poro yari yanserte yamuzanye ko ni demanda yakinyi minota ingahe do Poro n'importe yakinyi yaje mu kibuga no musi ibintu Atletico Madrid no musi kina natakaje do Poro na Julian Alvarez equipe kiva mu kibuga mutakaza mugabo no musi Barcelona Barcelona yavunikishira Lamine Yamal ntibagaruka gukina ku munsi waje yagumije mu kibuga niyo bagumije ntashwa Barcelona musi fise Rafinha na Yamal match chance ukirondera intsinzi ufise Yamal na Rafinha bagume uriyo biza kocha doma par kuvyumva okay aho nyene je babaza notakaza do Poro natakaza Ronaldo Mandanda mugabo match yo ku munsi waje ngabaza ngahi conserve duce tubandanye match ni zingana tubandanye ndabaza kabazo cyo tubandanye umugabo yitwa Dietans Freak ku munsi wejo kugeza mbere yuko nako kugeza umugabo yitwa Yamal atsindi gisindo turemeranya ko Rafinha na Yamal bari futi muri match bari futi yabasoye yabasohorera iki kandi ari kuri course au titre udatsinze match kuri uko atayindi show office aza iriya match akitakaza abafana bari kubwira ngo yagumije abakinyi ku match yananirwa ubwo cyo batareka ravuga ko yatsinzwe match Mike gato tugende buhoro aho nyene nje nshaka ndangize ku point aho nyene uvuze ati yari match nka finale yiwe merci beaucoup yamaze journée zingahe ari mu kibanza ca mbere nyuma yo gutsinda Barcelona ko atazigumye erega nuba yitsinze Barcelona na garantie yari ikaca guma ariko kayitsinda Azadi aho nuje tumvikanire none so ubu Afrika ko yitsinze nico gikombe Azadi Afrika yatwaye gikombe no ko yitsinze Azadi duce mukuri jewe imyaka yose maze nda mu mupira w'amaguru ishobora kuba ariyo nawe wumaze ishobora kuba ariyo Mike amaze unyibutse equipe imwe rukumbi niyo nshaka ifise effective yagutse nziza ya Atletico Madrid uvana mu mukinyi kuri poste ukaza no banganya Nivyo okay uravana Molina ndindira gatoya ndakumva nta kibazo dufise Rodrigo de Paul yasohotse bwata kwa Real Madrid dufise Ronaldo Mandanda yasohotse bwata sinabonye twaritsinze sinabonye boss Marcos Llorente yakinye 120 minutes Clement Rangra yakinye 120 minutes ninde agate mu kibuga Pablo Barrias yakinye 120 minutes si wowe nyene ibazo no n'abandi bose bari bakinye izo 120 minutes twebwe nka Atletico Madrid turafise iyo effective yagutse Ronaldo Mandanda mu burukaza na Garan Rodrigo de Paul mu burukaza na Molina Llorente akaduga hagati nta kintu na kimwe gitakara mugo Barcelona kibura Lamine Yamal uhindukije amaso usanga ufise Torres uhindukije amaso usanga ufise Paul Victor umwe atagomba kumwigisha nk'umuwinga nico kintu cambere gituma Freak aryama kuri Yamal na Rafinha kuvuga ngo sinzobakuramwo mugabo nayindi shwa mugabo musi yatsinze kubasohora gerageza amayigwe abantu bazovuga ko yatsinze na effective uribuka umugabo witwa Carlo Ancelotti aryama kuri Chouameni yamamuzana muri axe centrale agatsindwa buri munsi binyamakuru bikamuvugako muvuge canke mureke niwe mfise mugabo ne critique atsinzwe match zaraboneka match ziboneke arand je twumvikana none muzotinya critique cyangwa fata risque zikazoza mu jewe dabora tutonawuza Nazari iyo posi ngoduzi iyo ponye navuze Cholo ayisangiye na Carlo Ancelotti mu Real Madrid ni presque point zimwe ni equipe zibanye kino 120 minutes abakinyi bose barahari ibaze Carlo Ancelotti ku munsi wa gatandatu aho nyene cubandanye yani gutakaza match aho nyene cubandanye abakinyi basize hanze Mike ngo motife ngo nuko utsinzwe na Villarreal ngo match zizokurikira Mike cubandanye aho nyene yidoze muri conference de presse ngo abakinyi bose yabazanye ako kantu nyene eza match baryama mu kibuga ako kantu nyene kadugireko equipe ya Atletico Madrid na Real Madrid ninde ari kuri pressure y'igikombe gusumba uwundi bose bari kuri pressure nawe ugomba kuba kutabasibira kubura igikombe kwiwe no kukibura kuri Carlo kukibura kwa Carlo birafite ico bivuze kinini oya aho ni abantu tuvyemeranya iyo context Barcelona ibuze igikombe ariko Atletico ibikibuza Landre iyo context Landre katumvikana neza iyo context nije kuri Kuchoro ahubwo ija mu buryo equipe ihagaze iri fixe Choro nacho na kwa Real Madrid iyo ubuze igikombe riko bitegeza kugenda mugabo no musi kwa Atletico de Madrid kuvuga igikombe birasanga bitahuritse selo na profile za equipe ni zibiri zitandukanye uno musi ari kinyamakuru abona cyangwa ko Choro uyu mugabo witwa Cholo
nimugoroba Yizize nibire nanakubwiye akibura igikombe irukana exécuter avant de discuter hari kinyamakuru na kimwe Landry na Mike murabona candika ko president Cerezo wa Atletico Madrid yoba viza muri gahunda kwirukana Simeone. Erega Cerezo none nka coro nyene nano muziga Hazard je nakwaje ikibazo kimwe hari equipe yogenda ikagura umukinyi miliyoni 100 imuzanye kumutereka mwana ba Barriers bava muri Landry Azar aya magogo ni areme Diego Simeone turi bubihuritse ko hariho amwe yishira ngo uyu mugabo witwa Diego Pablo Simeone reka kumbure tuandanye amagogo amwe tuzoza turavyita nkaho menga ni excuse kuri we mugabo tuzisanga tugomba kwishaguza mu izosi uyu mugabo witwa Diego Pablo Simeone hari ibintu yishira mu bwiwe reka kumbure hari risk adafata ngo umenyereza mukuru zigomba kumubwira kandi umenyereza mukuru nangorane reka kumbure kutirukana n'ibintu bisanzwe reka kumbure tubandanye biravana na projet za equipe rega ariko migihagaze ko bivanye na profile za equipe ibi niho bikora kwa Perez ngo kuremerere bivanye na profile equipe ya Atletico de Madrid uzikira matavu equipe zo yizish kugomba ikintu ariko ndakunda na Landry ndagwa example match ya Celta Vigo na Real Madrid baja muri kimwe 18 gice cyanyuma umumenyereza ari oblige kuramplaza Mbappe equipe ya musatsi batwaye muri prolongation ugisezeregwa Carlo Ancelotti muri press conference yavuze iki Hazard ndi oblige kujera match abakinyi bararushe na nsinzi gitsindo equipe ya Celta Vigo irusha kimwe achatakaza stability erega nawe nivyo umumenyereza yasoye abakinyi bakoze akazi Azadano tugeza ku munota wa 60 na Azadano tutariko turahuza ni hehe Atletico Madrid niyo fata risk yo kugumizamwe abakinyi ngo ni kubera ariko yiruka ku gikombe nico uriko radusigurira mbega iyo risk nemeza kumviriza n'agasubiremo Kasado ko yabwanitse yari yaruhishijwe niki Kasado ni hehe kubye ngo umukinnyi arashobora kuvunika Kasado yagize marchance yari n'umukinnyi atari muri plan ayo gutangura kandi marchance n'ugira ngo yavunitse n'igihangana none je nakubwiye ko bavunika reka ngwete nakubwiye ko umumenyereza none nimbashaka ko projet reka ndakwereka kaza ushaka umugabo witwa Alvarez bagiye muri treve nimba abagabo Argentine ngomba gukoresha cyane avec Lionel Messi yabaye forfait atazogera muri equipe ubu Simeone ni Argentine ni mu Argentine Simeone kwemo Alvarez ngo mu Argentine ategaje igikombe ni munyumvize basi mureke mezi cyumvira mama singomba ko duhuza nivyo ndabizi ndiko nagaruka ku kantu kavuga ngo muribuka injyane ziri hagati ya equipe nationale ya Pays-Bas na Barcelona zishingiye zihabe Barcelona ifise inyungu zayo Pays-Bas ifise ingufu zayo akaburungu reka tubandaniza hagati ya Atletico Madrid na Argentine ni bande bakeneye Alvarez gusumba abandi Atletico Madrid Alvarez voilà turabonye rero qui doit protéger la fraîcheur y'umugabo witwa Alvarez umuprotéger cyane ninde protéger la fraîcheur Hazard yayi protéger ubu niyo umuntu kamana Argentine gacafunika muri treve international uradusigurira ikintu protéger fraîcheur agomba kubona communication déjà Hazard izi treve international hagati y'umugabo witwa Diego Pablo Simeone ko equipe itanga umukinnyi muri treve international yagishika akagira imvuni zo mu mwaka wose combien de fois umukinnyi aje muri treve international akavunikira muri treve international non les esquives ariko ndumva ni na fraîcheur nimwe shoro yigeza kuvunika cyo kumwe ku munsi weje kuvunika biriho mu gukuramo Alvarez mugabo fraîcheur physique niki urashobora kuvunika ukinye match imwe zigitanguruka bwi mugabo kandi hari imvune umuntu ashobora kugira igaca yisubiriza kenshi kubera yuko equipe yisanze muri zimwe muri situation yategetswe kumukingira itamukingiye dufata karongo Valverde izi nkino babaye mukingira agakina match ya Atletico agaca subira agasiba agaca garuka agakina iminota mike agaca garuka kuri Atletico ameze neza hari nako mu protéger fraîcheur physique kwabayemo merci beaucoup mugabo kandi na match zo muri Real Madrid yahevye mugabo kandi kwitakaza kandi itakaza badafise umugabo yitwa nde Federico Valverde mugabo kandi kuri match ya Atletico de Madrid arakina 120 minutes bagira balance ari umukinyi yitwa ngo afise akabazo apana Alvarez cyambere bamusohoye apana Alvarez atakibazo cy'imvura afise kwa Fede afise ikibazo cy'imvune arakina 120 minutes kwa Madrid uburemere bwa La Liga n'ubwa Champions League bararutana Fede yasivye match ya Real Betis barayitsindwa batakaje La Liga nibatakaje La Liga acaza kuri match ya Atletico batsinda match bamukura muri match bazana umugabo yitwa Lucas Vazquez nyuma yaho yagarutse muri La Liga atangura kuri bande touche bafata risque n'ubundi nukuvuga ngo mu yandi majambo Real Madrid yisanzwe ko prepara fraîcheur physique y'umukinyi muri Ligue des
championnat la Liga par privilege igikombe kizinze kuri bo bahegera Liga gato Mike gato akanavuze kwa Simeone iyo fresher physique yareka ibikiriki ariko arategura none igikombe wasezera muri Ligue des Champions urushangaye none wasezera muri Ligue des Champions usigaye muri La Liga equipe ni gutsinda irakwegeza amanota ndindira gato usigaranye match ya Barcelona muri Copa del Rey iyo fresher physique yareka bigira Alvarez ndindira gato Atletico Madrid muri Champions League yabaye elimine reka nakwita iminota ndindira gato ibonaza jana bigwa byose ndindira ugomba muranjaniranya il est le meilleur joueur de l'équipe probablement même wakabica wa gatatu mwiza muri Liga uyu muri na joueur équipe vira mu kibuga ndonga amanota afira mu kibuga gutya ndonga amanota setu unamusi ariko arajera kundi muri ko muranjaniranya nose kamujara mu amusora muri match gato bona amusora muri match zinga reka nimenye ko Bardet akazana Martin unamusi umugabo witwa Afrika ndi yagiye kugira gestion y'umugabo yitwa Pedri Gonzalez na Lamine na hariya basore rimwe na arabajera kubera fisa asubiriza abandi Barcelona musubiriza wa Yamare na Vinicius na musubiriza Pedri bavuyemo none bagataka kwitwa none nagaruka ku match ikibazo ndindira match yabasoye ndindira kunjaniranya iyi match yasoye ndindira gato match yasoye Pedri na Rafinha reka hari kwa Atletico Madrid ya 4 partout yari match ya 4 partout ni yasoye c'était la uno musimba notunga Lamine Yamare ngatunga Rafinha nkazi ko izo piyo nkuru muri equipe nkanzi ko atabara place ababo mfise urukino rw'ejo rwa Atletico Madrid ntibamerita kuba bavuyemo mugabo urabavana muzanende bamerita kuba bavuye no opportunité za kuri Barcelona uzingo kuko wowe wakinye na Atletico nziza irushe wowe wabaye mubi muri match aza profita faiblesse ya muzi Afrique shoro yahenzwe n'ivyo Sorlof yamuhendesheje imbere ya Barcelona aho muri iminota 60 tuba tugikeneye gukina equipe yari yose mu minota 60 hasigaye 30 naho itsinze bitatu yo Cromonti kagutsinda urasoye Julian Alvarez uraza ko Julian Alvarez ari wa mwana kera gukingira gusumba Barrias si Alvarez gusa erega yasoye na Doporo yakinije ari incerti Doporo yagomba gusohoka erega Doporo niye nagomba no gutanga urukino bituma nagaruka erega yatswe kwicira ni domanda ava mu kibuga yanka kumusora ubujuju bwa kocha effective yamwemerera kumva ngo erega yatsinze Barcelona ufise garage muzane mu rukino erega yatanguje Galagere mu kibuga nako yatsize Galagere hanze za Narino kandi tubona ngo muri systeme ya 4-4-D yiwe umugabo witwa Galagere kiriya kibanza bakinako nakigwanira Narino Galagere ragifise Hazard ndakoze ikibazo kimwe muri 4-4-2 udafise Deporo uno muzi 4-4-2 kwa Atletico Madrid yo kwanga agiziki udafise Deporo yo kwanga ugaca nigiki Deporo yo guhagati mu kibuga Llorente udafise Pedri Gonzalez 4-2-3-1 kwa Barcelona yo kunda yokundi ikundishijwe nande udafise De Jong ukirije De Jong yarari De Jong yarahari De Jong yarahari kwenda garuka kwiyo match De Jong ntiyarahari kinije De Jong na Casado ni example enhance ego mufise De Jong na Casado iyi match sio fin de saison cyangwa sio match determination kuri Atletico jodi et je le répète Atletico Madrid ndayizi muri ibi bintu no muri weekend izohura na Osasuna iyitsinde ni kimwe nagaruka ndakubwira nimba uri kuriruka n'igikombe na Real Madrid utayitsindiye kugira uzobone Real itakaje imbere ya Espanyol ni Imana ibiguhaye mugabo urabizingo Atletico yotsinda Real no munsi mu ndwizi cibura na Getafe irayitabira tacamira muri Landry muri saison consécutive vya mabiba muri caractère za mbere zikugira umufavori ku gikombe nuko urarana n'igikombe ukamusinda mbeguri Atletico Madrid n'uhere igikombe Barcelona nayo igisha jewe mu ndabira kana Atletico Madrid kugeza mbere uko batsindwa na Barcelona niyo equipe yari maze gukina n'izi equipe ziswa ko bahangana igikombe zose atani mwe yayitsinzemo iyitwa ko yayigize ko zitanziza yaronse nire mugabo ndabira Atletico Madrid yo yaramaze indwi yose iri mu kibanza ca mbere kuva sezitangura niyo equipe yanganije na Madrid na Real Madrid nizi gutsinda Atletico niyo equipe kugeza ubu yari maze gutsinda Barcelona bakongera bakanya Barcelona tazi kwitsinda ndabira ko yari maze indwi zibiri mu kibanza ca mbere aya mateka ya Mike nimba itazimaze cyangwa aya mateka y'abazi oya naco nimba itazimaze ibyo koze byose uno munsi ni 0 nimba itazimaze bagusumvya ne dotapa uri kuwa gatatu wewe dotapa hasigaje muri kursoti izi sigaye zose uri 0 ubonye nawo bikintu gituma champion yagarana wabona gikombe twaye kandi wizize erega equipe ni 200 muri champion kandi equipe zemvetije gwego gwa Barcelona cyangwa Atletico ni zine canke zitanu zigomba gutwara igikombe zose equipe zemvetije zishaka igikombe ni Real na Atletico na Barcelona nta yindi rimo okay dufatizo zitatu nazo zogitwara Hazard umufavori wawe kuri La Liga Atletico de Madrid bien sûr umufavori kuri La Liga wamugize umufavori wisunze kandi unamuze sino bakura igikombe ngo nuko barusha amanota kuko na example y'amanota 8 barushanye yavuyeyo karaba nta ncuro nimwe nta kararo na kamwe waba wibuka equipe imaze Atletico Madrid imaze kuronka
amanota ndwi canke umunani reka tugende neza Barcelona ikimara kuguha ekare Real ikaguha ekare aho muri kuvuga igikombe kiri muri izo nzira Real iguha ekare Real iracasigaje gukina yo na Barcelona reka twumvikane kutavyumva hasigaye amanota agera kuri bajeje twebwe niwatwumvise nabi nitwahagaze ku manota ane ahari ngo tuvuge ngo twakoreye finally ku gikombe kipe twa Atletico de Madrid mugabo kandi na excuse nimwe umpa mu gutakaza urukino ku munsi wejo motive ngo sezira cabandanya kuko wowe nta kintu na kimuzi cya sezo ejo hari jambo bavuga ngo ivyo no munsi n'ivyo no munsi hari jambo rero mugabo yitwa dufate garanti y'igikombe rero yebo kunihiri Barcelona na Real zikigwanira Atletico ivemo Randri kandi rero muri Atletico na Barcelona batazi gutsindamo nimba Azar nuri umupfumu wowe nta kintu na kimwe cejuzi none wowe urakira nanje nacozi jeri nahagaze kuri mu cyo tuzi championnat ni 38 match ni 38 match kandi titarahera wowe nudetermina ko wadusha amanota turetse vyo gukomplika ubuye turetse vyo gukomplika ibintu igihe cya covid-19 amahiganwa yarakinywa rahera nta busi championnat yahagarukiye hagati championnat idaheze nta gikombe batanga fitire yawe iri muri negatif turetse muri presa wowe ivyo zananga igikombe ngo championnat ihagaze none aza tuzorindira kwigaruka championnat idaheze igikombe n'igitanga turavyemera ntuvye wowe nazibiza kuri ivyo turavyemera kaduhagarare muri presa rero uno munsi dufise iki reka ndaguhakarira ko mu buzima busanzwe muri presa dufise iki munsi Mike ndindi ndaguhakarira gasa urapanga tuzongura umuzogura umudugu urabizi doshikayo Azad wopfu no munsi Azad tufate turamaze nk'amezi 5 canke nk'umwaka tuzinanye imyaka yose iminsi myinshi twamaranye tuzinanye nkamwe ndakubona Hazard wambaye impuzu zicafuye sivyo ubundi munsi ugacuka bitanga indwi canke zibiri wambara neza ndavuga ati Hazard arambaye neza mu ndwi zibiri mugabo ndafise amakenga yuko kaka diamond ko kwambara impuzu zicafuye kazogaruka kandi la prepare y'amahigwe nako kuzogaruka Osasuna no batna plutôt Atletico Madrid no munsi iryo bari bahijyambere canke irya kabiri canke irya gatatu itsinda Real Madrid ndafise akaroro ka Avarane pass ikayitsina nina twari igikombe kongeko ndafise akaroro ka Avarane pass batsinda Rayo Vallecano yananiye Real Madrid ibitsindo ndwi urafise n'akaroro ko Atletico Madrid atsinda Real Madrid ko bigasibura gutwara igikombe aravese itsinda Atletico Madrid ibitsindo biri kuri kimwe ndafise akarorero kibihe nibihe Atletico Madrid yaminaniza zikuru za Bilbao za Valence za Villarreal za Barcelona yaza guhura na Espanyol Barcelona Atletico Madrid ikananizwa n'ububi bw'umumenyereza bwo kwicanganya mugabo no munsi ugenda urabe ese no munsi Frike yoba yagutsinze wa Atletico muhangana igikombe akanganya na Osasuna kweli Ancelotti yoba yagutsinze akanganya na Osasuna iyo ndaguha Osasuna yarabadunze Sociedad irabadunda batsinze Madrid reka tuve kuri Rossi ni example sawo nye kandi kindi cyagaruka ko niki izi match nibyo tuzana uburemere tukavuga ngo kwitsindana hagati yabo nivyo biradetermine ugomba gutwara igikombe canke birafasha mugabo eske saison zose Barcelona batsinze Madrid bace batwara igikombe saison zose Madrid batsinze Barcelona batwaye igikombe saison Atletico Madrid yatsinze Barcelona canke Real Madrid batwara igikombe Atletico Madrid ejo ari kwikinisha kiki none champion reka champion knockout reka jamvuga kantu ngo tunarangiza nde mama umumenyereza ategura fresher physique y'umukinyi ndabisubiyemwo wose umumenyereza ategura fresher physique y'umukinyi ubundi yitegurira amanota avuze akantu keza cyane reka duhana umwanya equipe twa Atletico de Madrid yakinye ku munsi w'Imana yarivukinya 7 minutes kwa Real Madrid bakinye 7 minutes bakinye ku munsi wa gatanu n'abakinyi bari incertain kandi bari risk yo kwa suspend none nimufise abakinyi babiri kuri poste banganya Nivyo bari incertain bazana gushaka ufise babiri bafise batitirere ego merci beaucoup cyangwa umusinda zicora abakinyi muri effective afise arafise abakinyi batarenga 15 bakoreje cyane gusoma unomusi de Paul yagira ipitiro de Macroze dufata karorero yo bari yashek iyo vise Llorente kuri vyanga yo bari yashek gituma tanzania Llorente atogwa muri gakina kandi niki gituma no musi na Wermo na mu bench reka twumvikane kuri kano kandi uno musi Pablo Barrios sumutitire uyu Giovanni Simeone match yari yakinyatswe kwica Bardi ivyo azarika aravuga vya Alvarez sumutitire ivyo azarika aravuga vya fraîcheur physique genda bitahura de ma part mugabo iyo fraîcheur physique non kukujera match birafise aho bikoregwa c'est pas n'importe quel match donc kuja match ya Barcelona Atletico de Madrid itanganya uburemere nya match ahubwo c'est pas n'importe quel championnat Madrid na Osasuna bikorwamwo aho bitandukanye izo maparesio kuko tandukanya championnat na Champions League knockout is not championnat ninde iyo risk wowe ushaka ko chorafata championnat ninde iyo risk ushaka ko chorafata kwifata muri Champions League na muri champion iyo risk iyo ndusha amanota 10 cyangwa iyo risk nimba tangwe champion iyo risk Carlos Ancelotti yifashe samedi
Yagize yayifashe Samidoza n'abakinyi bose mu Nukati kibuga yaravuye gutakaza match ya Betis akera agomba kwandende none wani yaravuye gutakaza kwa none Madrid na Atletico ni zimwe asaruka equipe zishaka igikombe zishaka ibikombe rwego ruwe uno musi ko twumva ibinyamakuru rwego rumeze gute ibinyamakuru bivuga ngo Anifrage Real Madrid arirukanwa kandi Ancelotti uno musi jewe Landry uno musi wo wabwiye ngo exemple cyo turangiza yaho umaze kubona umumenyi president yitwa Cerezo amaze kwandika cyangwa bimaze no kuvugwa ibyo twakeneye kubimenya ukabona ko sari ziradi muri wari bwigerwa na Man City twari igikombe maze ku nshuro ya mbere ca Champions League yaragitwaye mugabo ndazi Pepe Guardiola adafatwa n'igihunga cyuko murusha amanota 10 kandi azakakwatra agatwara igikombe Landry equipe twa Atletico de Madrid ni cooperative y'abanyonzi si equipe igomba igikombe none iyo equipe igomba igikombe yitwa na gute equipe zigomba igikombe zo zaragitwaye Real Madrid bimbarira ndindira ubone Atletico de Madrid tu fais ton travail ibisigaye urarindira kwa Atletico uraguze umugabo yitwa Alexander Sorloth iyo fashion uraguze umugabo yitwa Norma uraguze umugabo yitwa Julian Alvarez wamuguze kugira uza gukina na za Getafe wamuguze kugira ukore ku gikombe no wamugize ugira umwice mu kibuga Pepe Guardiola yidoga ko yama mu kibuga nako yama mu ndege no mu matreba bagenda bageze igihe ikibazo cyawe gihagaze kuko gusa Choro yo tsindwa bikumvikana mugabo kandi yo tsindwa nivyumvikana saho je biriko biragase gene kwa equipe siko turagaruka ko nababwiye bavuye kina 120 minutes ku match umwe arabashanye ibintu ubundi kinyembere ya match waciye ngira ngo match zitangaje uravyemera ko bagiye match zitangana wagiye na Villarreal no munagiye na Barcelona match zitangana mu kibuga imbere y'igikombe utangura mu kibuga ufise derby encaisse deje imbere ya Barcelona Real Madrid wari ufise derby Atletico de Madrid yatanguye ifite Real Madrid n'abatumire babo bose yagize yakurije ingufu zingana gute ubwira ibirongo ivyarizo Atletico Madrid imbere y'uko itsinda ibitsindo bibiri Barcelona batambaje baro bagira bave bakina defense harmose no Atletico ikazitsinda Barcelona isumba umupira Barcelona ibiharuro basabwa gukoresha ibiharuro basabwa ivya gutsinda match seto kaburungu reka nacucubandanya jewe domapari ikintu ariko ndasigura niki na consentiment yiwanje n'ukuntu ndaba umupira n'ibiharuro nzi jewe vy'umupira singombwa duhuze n'ivyo mugabo jewe ndemeza ko Diego aho nitwe nafata unahuje Diego Pablo Simeone ku munsi waje gutsindwa kwiwe kote remplacement yakoze remplacement mbi mugabo yabaye obligé kuzikora bivaye na état physique abakinyi barimo nico gutuma atakozana bwakiriza obligé comment sinzi de votre part obligé muri match nk'iya nabisiguye aza muri match nk'iya ndumumenyereza match c'est pas la fin du monde no kurira ni demande vers fashirisque kugira ngo no kuri match ya Madrid gumamwo kina match kuri match ya Madrid dutsinde match match c'est pas la fin du monde mais c'est la fin d'une saison natuma mbona ndakivuze ndagizubiyemo gisubiyemo nkande urafise garanti ko Barcelona muri champions kuri kitosindwa yotsindwa bivuga ngo Real Madrid itosindwa erega ngendera kuvyo nabonye urafise garanti ko Barcelona ikigomba ngendera kuvyo nabonye amanota na equipe ngendera kuvyo nabonye muri Champions League ubunyane ndemeza ko Atletico yaratashe c'est tout muri La Liga muri champion umbwiye ko Atletico Madrid ivuye inyuma y'igikombe muri La Liga wabisinyira hano ukanyereka igituma fact iri original jana kwijana muri La Liga muri Champions League turavyemera Atletico Madrid itakaza mwinkino sibwo Barcelona zitakaza umwe wese atakaza uko Real zitakaza niyo equipe ifise effective mbi par rapport ya Barcelona nimba uvuze uburyo bazi kuresista sibwo Atletico ishobora kuresista zitakaza turabe equipe maze gutakaza match nyinshi no saison imaze kugira defense turabe kana Atletico Madrid ivyo ni bindaba haza jeni muri champion utatakaje imbere ya Barcelona Atletico ko bakaje ku wundi uribuka champion itangura tuzi twadufise envie yo kuvuga ngo tugwana turondera igikombe ivyo muri wute vyaraheze tugeze mu kwezi erega n'ivyo vyaheze turabira match ngomba kuraba match ziri imbere vyaheze none n'ivyo vyaheze uno musira vyaduhereza ibitabo wa gatatu reka jenda kwa karorero funga umunwa Atletico Madrid ku munsi waje funga umunwa uri zero nyuma ya Barcelona Real Madrid uno munsi match equipe ukoze kurikira na zitatu Barcelona equipe maze kugira defete nyinshi kuva sezi ni imbere none gira amahoro rero none imbere kwera yatsinzwe na Atletico none imbere kwera yatsinzwe na Atletico imbere kwera yatsinzwe na Atletico niyo equipe ya mbere imaze guteka na Atletico iri nyuma kwera yatsinzwe na Barcelona merci beaucoup match arwa match batsinzwe na Barcelona erega detail birakomeye none Barcelona niyo match ya mbere imaze gutsindwa match nyinshi na saison none Barcelona mu kwezi kwa gatatu Barcelona mu kubazo ca mbere ni bwa buryo Rolandi yavuze nimba natsindwa na Osasuna watsindwa na Barcelona nawe watsinzwe match nke uno munsi wa gatatu ikifunga umuntu uri zero ikibazo ugacumaze ikibazo wabona wipambara ko ari imbere watubwiye twari igikombe
reba shampiyona rero rega ndi imbere hasigaye match 11 Azadi tugende imbere genda bukebuke Mike jawe ma example hano batanze igikombe shampiyona itarahera habaye igisita shampiyona irahagarara biheze bikagaruka shampiyona Rwanda nanje ama factor nyemeza ko Atletico Madrid zotwara igikombe nanje ma factor ko Barcelona yagitwaye si ya mbere Barcelona si ya mbere Ntabwo sije ndakubwiye ati Atletico yarasezeye muri Ligue des si ya Champions mbere Randri ndakubwiye ati Atletico Madrid yarasezeye muri Ligue des Champions izogaruka nuko umbwira ko Atletico yarasezeye muri Ligue mbwira ko itagaruka muri La Liga Classement La Liga Barcelona iri he Atletico Madrid yawe iri he mbere bose baragitwaye match zisigaye ni match zinga uri kwa gatatu Espanyol Barcelona zatwara igikombe none nuko ekare umviriza igitubizo kuri Espanyol ekare ya equipe ya mbere niyo na equipe yitwa Espanyol uravye match zisigaye n'amanota barusha nabo zisindwa zose iyo ntibashikira mugabo mugizo barusindwa match zibiri uri FC Barcelona Atletico ikaba yazitsinze kigushikira urafise skize nimwe wari urabizi ko gato urafise skize nimwe erega nawe navyuzi nico gituma navuze champion mfise magaze kugeza ubu ico wavuze na Barcelona ni ya mbere mugabo ni ya gatatu wowe urafise gatatu urafise skize Atletico ni ya mbere Real Madrid na kwa Atletico ni ya gatatu Barcelona ni ya mbere Real Madrid ni ya kabiri champion y'abanda wowe uri mu Azadi ikibazo kingaruka Atletico Madrid Mike gato ikibazo kingaruka muri gatatu unamuza rero skize nimwe wombwira ngo aruriye Juan Alvarez uri kukina na Barcelona wanse kuruhurira Barrios Alvarez na Barrios nibakinyijana nimwe Barrios na Alvarez bafise experience imwe bafise inkino zingana amaguru aho batagiriye gatatu konte bafise inkino ziba amaguru kwari kibaruhura kino gwa Atletico Madrid buka Barrios yo batatangwe mu kibuga bafise iminota imwe reka ndaguha iminota bamaze gukindura abi iminota ningana nishobora kwisigura uno Barrios yakinye amaze kubona ati ndakwigundira post gupfa no gukira Fede ndamuzana Rafinha turabizi ngo tugiye gukira gupfa no gukira karero Champions League ya Rafinha na Kunde je nagwa karero Champions League iraremeye gusumba La Liga kwa Real Madrid barahevye match ya Betis Barcelona bakina Champions League Rafinha bama bahina Kunde barahevye match ya Betis barayitsindwa ikintu gishaka citangira Barcelona bahevye match ya Atletico Madrid bagira bine kubindi basohera Rafinha na Pedri kandi nta gisita ikintu gishaka kuracitangira ikintu gishaka kuracitangira none iriya match ya Barcelona yari kuifa yamuruhuriye Nivyo ndikunda gwa karero yamuruhuriye Barcelona yananijwe canke ni yananijwe iriya match ndikunda gwa karero Randri je mumbwire je turangize iriya match ya 4 bi partout batapara gikura oya iriya match ya 4 bi partout Azad ubwo burero bwose ukura duhani 0 je ndikunda gwa karero urubufatika uno munsi ejo nuzi kuzotsinda Azad none wowe watsinze sigura ejo uzotsinda kandi wowe urabizi mbwa je natsinze uno munsi ejo none urabizi kuzotsinda amkomesha hari ya je Randri tanke tutakiye knockout stage utsindwa uvamwo champion kibandanya dukomeze urugendo none nimba utari kuricanga weho nta buroro wiruka Atletico Madrid itsindwa na Barcelona itsinda Barcelona hamigatsinda na equipe ndagusinyira imbere y'abakunzi ba Sport Zone nivyo ukabufisi icemeza ku bice 80% pani jana 80% ko Atletico yavuye inyuma ya La Liga sinyira kubera kuzanya 80 none wani wumva ko 60 kubera kuzanya 60 wani wumva ko yavuye yazanyira sinazanyira gitana kwijana ndagwa example ukaba wemeza niba uri urapana kwijana ndagwa ibice bingana n'ivya Barcelona nawe mera ngo yakivuye ko erega wowe uri kuranagura Diego Pablo ndakubwiye ati nyuma ya match avuze ngo ukaba ugutsindwa kwacu kwerekeza Barcelona ibice 80 kujana gutwara igikombe ibice bingahe 80 kwijana nagira ndakubarira ijambo rivuga ngo wagira mama ubwira ko agomba gutsindwa match wagira utanga amafaranga ngahe mugabo je wagira utanga amafaranga ngahe biza ndabisubiremo kandi ndayatanga mubishatse nyemeza ku bice 80 kwijana ku bunyene Atletico yavuye inyuma y'igikombe gifise Barcelona bayigihaye ndagusinyira 50 mil tukwemeze kuma mugabo no musi jewe nsinyira ku bice 100 kwijana mbwira ati Atletico yarasezeye muri Ligue des Champions ndabigusinyira tukwemeze kuma no ku bice 150 kwijana ndabisinya ima ndabisinya ndabwira ko Atletico Madrid yavuye inyuma y'igikombe ucuye igikombe wa gatatu jewe mbonye Barcelona no bavuye inyuma ya Treve ndaguha inkino zibiri inyuma ya Treve Barcelona bakabana yiha igikombe ndoshaka gwa 50 baye gikombe koma ko yagitwaye ni muri condition wazo muri Atletico Madrid ni wazo muri condition difference nabahaye ya champion na Champions League c'est pas knockout stage urandusha 10 mugabo inkino zigihari byaro bigishoboka usibye gusa Arsenal yacize igikombe imbere ya Liverpool usibye gusa aho binashoboka wanashaka ni muri Premier League ko Arsenal yagitwara gusumba kwa Atletico umuntu akurusha 12 ko bishoboka umuntu akurusha ibi bintu arazarika aravuga biratahuritse none twe turi muri context yo kuvuga ngo match yo ku munsi weje je nasubiye
exemple Diego Pablo Simeone Landry mu kuvuga ngo uracari mu biharuro bya saison arimo nyene utabanje guheza ivya mbere ubu uri kuricanga cyane cyane gwa karorero yaratsinze Barcelona akoroka mu kibanza ca mbere nta ndwi zibiri yakimazemo acarakoroka kandi gutsinda Barcelona nibisigura gutwara igikombe uno musi niyo equipe itari bwatsindwa na Barcelona niyo equipe yatsindwa na Real Madrid mugabo Azade mw'ishure ndwi zitatu bamaze mu kibanza ca mbere none bibazi gutsinda Barcelona kuri Azade mw'ishure baratsindwa nkuko botsindwa na Getafe reka ndaguha akarorero gasanzwe ko mu buzima busanzwe basi mw'ishure tufatira akavuga ati première trimestre bazorangira kuri 50% ugacuronka 45 dufata akarorero mugabo biri bien déterminé atakindi gisigaye ego uno musi kwa Atletico biri bien Ndindira utanjaniranya wowe uribwo ni uri kuranjaniranya ikintu cemejwe ijana kwijana n'ikintu kitaremezwa nibisa ndindira we uri kuranjaniranya erega wanjaniranije utarumva akarorero kiwanje yamaze gusezerwa canke ashobora gusezerwa erega wanjaniranije utarumva akarorero kiwa nkundira unyumvirize none ndiko ndakumva ariko tugende progress warozaga ndindira Mike gato warashaka biratawuritse mugabo uri kuricanga aho mwani kwa mwicanga kubwira ngo kuko na fact mufise ni wabisinya ugaje no bisinyira iri en cours d'exécution iyo la ligue ya uri kuravuga none muri Ligue des Champions twera se wewe urabirarira muri Copa del Rey wewe Barcelona afise match yaremeye kugomba gutsinda kwa Atletico Madrid ku musi weje ko champion kibandanye none kuvyemera Azadi mwishuri aronse 45% igice ca mbere bafatiye ku 50 ko umunyeshuri aronse 50 ari we muntu hariwe mu bamenye mu gice ca mbere subiramo ko none kunjaniranya utarumva tuyagaruke mutanjaniranya plus jamais mutanjaniranya na jambo tuko turahana ni samani mu 72 kuri igano tubandana wewe nimborose 45% mu gice ca mbere ukaronka 49% mu gice ca kabiri haba hakiriho espoir zo kuvango ndashobora kuzoronka 65% cyangwa 70 mu gice ca gatatu mugaba mahigwa hari ntangana nayo umwana yaronse 55% mu gice ca mbere ayongera mu gice ca kabiri mugaba Atletico Madrid umunyeshuri yabaye wa mbere igice ca mbere ca kabiri abuye 10 ariko igice gitanguye tout le même vous avez les mêmes chances kuko wowe wa mbere mu gice ca mbere na garantuzana mu gice cya kabiri gutegereza kuwa mbere urikuye murakoze cyane DJ Classic FM 97.3 Sound of Happiness Radio Station number 1